Ndabaramukije cyane mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Uyu munsi mpagaze ngaha ndi Alex Ntahiraja, ndabahaye ikaze kugira ngo tube turaganirira hamwe amajambo y'ubutumwa bw'Imana. Uyu munsi mpagaze ngaha nk'inderesi y'Imana, shaka kugira ngo mburire isi, ndayibwire ibiriko biraba kuri iyi si, ndabereka uburyo Satani ariko aragerageza guhubisha abantu b'Imana. Uyu munsi kicigisho citwa ngo Satani mu rusengero. Ndasavye kugira ngo mpaka kanya kugira ngo turabire hamwe uburyo Satani yigisha ivyigisho mu masengero kandi abantu babona. Usomye mu gitabo cy'Abanyefeso igice cya 6 uhereye ku murongo wa 11 gushitsa ku murongo wa 12, haratubwira yuko abantu b'Imana turi mu ntambara. Mwambare ibigwanishwa vyose vy'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwo wamugwanizi. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru, n'abafise ububasha, n'abaganza igisi y'umwiza, n'impwemu miza ahantu ho mw'ijuru. Turi mu ntambara. Iyi ntambara turimo muri iki gihe ihuza hagati ya Satani n'Imana, kandi kongera igahuza n'abayoboke bayo. Usomye mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice cya 14 kuva ku murongo wa 12 gushitsa 14, haratubwira uburyo iyi ntambara yatanguye. Ewe ukuntu ukorotse uvuye mu ijuru, wa nyenyeri yo mu rubungubungu we, wa mwana w'umutwenzi. Ewe ingene uciwe agacika hasi, we watsinda amahanga. Wari waribariye mu mutima uti, nzoduga nje mu ijuru, nkuze ingoma yanje isumbe inyenyeri z'Imana. Uti, nzovyagira ku musozi w'ikoraniro mu ruhande rw'impera y'umuraruko. Uti, nzoduga ndenga ibicu bigarukira, nzoba nk'isumba vyose. Ngo wari waribariye mu mutima nguti nzoduga. Aya n'amajambo Satani Luciferi yiyumviye ngo nzoduga, ngo kandi nzoshinga ingoma yanje irute inyenyeri zose. Nzoduga nje mu ijuru, nkuze ingoma yanje isumbe inyenyeri z'Imana. Mbega izi nyenyeri zivugwa ngaha muri iri jambo ry'Imana, mbega ni inyenyeri dusanzwe tubona nyene izi ziri hejuru, canke yoba ari imvugo ngereranyo? Usomye mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice cya mbere ku murongo wa 20, haratubwira neza yuko inyenyeri zigereranijwe n'abamarayika. Ibanga ry'inyenyeri ndwi izo umbonanye mu kuboko kwanje kw'iburyo n'ivy'ibitereko kw'amatara ndwi vy'izahabu. Inyenyeri ndwi nizo bamarayika bayo mashengero ndwi, ibitereko kw'amatara ndwi navyo nizo mashengero ndwi. Ku murongo wa 14 niho hacatubwira ngo yaribwiye ati, ngo nzoduga nzoba nk'isumba vyose. Nzoduga ndenga ibicu bigarukira, nzoba nk'isumba vyose. Aha, turabona aho intambara iri. Luciferi yashatse kwigira Imana, yashatse kugira ngo ahabwe icyubahiro abamarayika baha Imana. Luciferi yashatse gusumba ibyaremwe byose byo mu ijuru, hanyuma ngo icyubahiro baha Imana Luciferi abe ariwe abigihabwa. Luciferi yashatse gusengwa. Usomye mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze cyanditswe n'umuhanuzikazi yitwa Ellen G. White, kirakubwira neza uburyo Luciferi yari yifashe n'uburyo yari afise icyubahiro atarakora icyaha. Usomye mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice cya 12 ku murongo w'indwi gushitsa ku murongo w'9, haratubwira neza ukuntu Luciferi amaze gucumura uburyo hadutse intambara mu ijuru. Mu ijuru havyuka intambara. Mikaeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato. Igisato kigwanana n'abamarayika bacu ntibatsinda, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Ca gisato c'amahero kirakorogwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa mugwanizi, irinde ni Satani, nico kizimiza abari kw'isi bose. Abamarayika bacu bakororanwa naco.
muri ico gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana 12 nyene ku murongo wa 4 ni naho haca hatubwira ukuntu Lusiferi yakorowe mu isi agakororanwa n'abamarayika na kimwe cya gatatu c'abamarayika abo twita muri iki gihe abadayimoni. Intambara yatanguriye mu ijuru, umugambi wa Lusiferi ari gutanguza ubutware bushasha canke kuduza ingoma yiwe kugira ngo isumbe ingoma y'Imana. Iyo niyo ntambara turimwo, niyo ntambara igisibije kuri uyu munsi. Intambara tugwana ni intambara yo mu buryo bw'imwemu, guko ari imana zibiri, Imana yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimwo byose, n'Imana yo muri iyi si ishaka kugira ngo abantu bose bayisenge, ari we Lusiferi yakorowe akugwa mu ijuru. Usomye mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice ca 12 canke mu gitabo cy'ivyahishuriwe cyose, ubona yuko kenshi Satani agereranywa n'igisato, inzoka. Muri ubwo buryo tukaca twibuka uburyo inzoka ariyo yahenze abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, kugira ngo dushobore kugwanya iyo nzoka ariyo Satani, ariwe wa murwanizi agwanya canke azimiza ababa ku isi bose. Ni ngombwa yuko dukoresha ubuhinga Yesu yatweretse muri Matayo igice c'10 ku murongo wa 16. Nuko mugire ubwenge nk'inzoka, mumere nk'inuma atakarohe. Twifashishije iki cigwa Yesu Kristo yaduhaye, ni ngombwa yuko twiga imvugo y'umurwanizi, ni ngombwa twige ubwenge akoresha, no kwiga imikenyuro yose umurwanizi agerageza kuduheshesha. Kandi umuntu wese ashaka kunesha uyu mwanzi ategerezwa kutirengagiza no kwiga duhereye ku bavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, kuko aribo ba mbere bashoboye kubeshwa n'uyu mwansi w'isi. Ijambo ry'Imana ritubwira, usomye mu gitabo cya Timoteyo wa mbere igice cya 4 ku murongo wa 1, yuko mu bihe by'iherezo uko Satani yahenze abavyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva, yuko ariko azogerageza kwigisha abantu benshi, ngo kandi benshi bazota inyigisho nzima bisobanura amajambo y'Imana y'ukuri, ariko bakurikire inyigisho z'abadayimoni. Ariko muhema avuga vyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizego, bagashira umutima ku vy'impwemu zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni. Kugira ngo tumenye inyigisho z'abadayimoni, nuko dusubira ku ishure ryo muri Edeni, tukongera tukarabira hamwe uburyo ubujanja, uburyo Satani yakoresheje kugira ngo ahende Adamu na Eva. Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cyose cyo muri iyo tongo ukijye kukugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzukijyeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Nta Imana yari yahishije aba bavyeyi bacu. Imana yacu ni Imana y'urukundo. Yari yarababwiye ati, nimwarya ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza muzopfa nta kabuza. Uyu munsi niko Imana ikitubwira, nta gihe na kimwe Imana itubesha. Iratubwira ngo ingero y'icyaha n'urupfu. Ariko Satani we uburyo yigisha yuko umunyabyaha atazopfa, kandi ko umunyabyaha atakimana izomugira. Nagira nkubwire mwene data, nagira nkuburire ingero y'icyaha n'urupfu. Nimwarya ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza muzopfa nta kabuza. Ingero y'icyaha n'urupfu, umuntu wese arenga ibyagezwe by'Imana azopfa nta kabuza. N'uyu munsi ndakuburiye mwene data, benshi barakubwira ngura amahoro, benshi barakubwira yuko atatuzoba, ngo Imana iragukunda mu byaha urimwo. Ariko uyu munsi ndakubwiye mwene data, kurenga ibyagezwe by'Imana ubamba Yesu bugira kabiri. Wewe wiyita kuri umukristo, wewe wiyita ko wamenye Imana, ariko ivyo ukora birasesema Imana, kandi by'ukuri uzopfa nta kabuza, kuko ijambo ry'Imana rivuga yuko ingero y'icyaha ari urupfu. Yesu aragukunda, ariko yanka ibyaha byawe mugenzi. Niba twaragiriye mu byaha kera, muri iki gihe dutegerezwa gutunganywa kugira ngo tuve mu byaha byacu, hanyuma tugororokere Imana.
ariko Satani yigisha gute? Inzoka yarusha ubugunge ibikoko byose byo mu ishamba Uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, ivyama ku biti byo muri iri tongo twemererwa kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubiryeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete nimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Ikibabaje nuko abavyeyi bacu ba mbere bahisemwo kumvira umubeshi Satani, kandi ijambo ry'Imana rikatubwira yuko uyu mubeshi n'uyu munsi abandanya yigisha inyigisho. Bariye ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Nagomba mugenzi wibaze nawe uyu munsi, ni bangahe uyu munsi baryamye mu vyaha ariko batashobora no gukanura ngo babone bamenye yuko Satani yamaze kubaboha? Biyita ko ari abakristo, ivyaha ntibakivyita ivyaha kubera ko Satani yababeshe ngo ibyo si ivyaha. Ni kangahe urumva aya majambo avuga ngo ivyo vyari ivy'Abaisirayeli, ivyo ntivyabujije twebwe, ivyo ni ivy'abakera. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukora icyaha, kandi usomye ijambo ry'Imana ritubwira yuko gukora icyaha ari kurenga ivyagezwe vyayo. Ni bangahe baryamye mu vyaha uyu munsi ariko Satani yababeshe yuko ivyo atari ivyaha? Uyu munsi abantu benshi barihumuriza yuko ivyo ijambo ryita icyaha, bakavuga yuko ivyo ataco bitwaye imbere y'Imana. Ariko Imana iravuga ngo mugenzi, niwumvirize, ukanura amaso, utegereze, witegereze, ubone, umenye yuko ari ya nzoka yahenze sogokuruza wacu Adamu na Eva. Akarorero k'imitego Satani yakoresheje. Mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Yabateye gushidikanya ku ijambo ry'Imana. Ibaza uwo mugore iti, mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimujye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo? Satani yababwiye ngo ni iby'ukuri koko Imana yababwiye ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo, ariko siko Imana yari yavuze. Yari yababwiye ngo ibyo muri iri tongo byose mwemererwa kubiryako. Ariko Satani kugira ngo ateze gushidikanya no kugira ngo akwege ikiganiro hagati ya Eva nawe, yakoresheje guhindura amajambo y'Imana. N'uyu munsi niko Satani agikora. Uyu munsi ni benshi bitwa ko bavugira Imana ariko baza mu buryo bwo guhindura amajambo y'Imana, uko insiguro Bibiliya iha amajambo yayo bo barayagoreka bakishirira ko iyindi nsiguro. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, haba n'intete nimuzopfa. Yababwiye ko bashobora kurenga itegeko Imana yari yabahaye. Itegeko mubyibuke ni cyagezwe Imana yari yahaye Adamu na Eva ko badakwiriye kurya kw'icyo giti yababujije. Ariko Satani yigishije ko bashobora kurenga itegeko ry'Imana kandi ko batazohanwa, ahubwo mu gishingo ko bazobaho ubuzima budashira. Woba umaze kumva inyigisho nk'izi kuri uyu munsi mugenzi? Hariho benshi bavuga yuko ibyagezwe by'Imana tutakwiriye kwirirwa turabyitondera, ko Imana atakizoduhora kubera ko twishe ibyagezwe vyayo. Hakaba n'abandi baca bigisha yuko umunyabyaha canke umuntu wese yiyitirira izina rya Kristo, ibyaha byose yokora adashobora guhanwa kuko Imana ari urukundo. Icyo ni icigisho cy'inzoka yigishije muri Edeni. Ikindi cigisho Satani yigishije ni yuko umuntu wese ashobora kurya uko ashaka, yuko uko worya kose naho coba ari Imana yabujije, yuko atacyo bitwaye kandi bitazokubuza ijuru. Ngicyo icigisho cya Satani mugenzi.
ngicyo icigisho cya Satani, ari nacyo n'uyu munsi abandanya mu mashengero yitirirwa Imana, akabandanya ahenda abantu b'Imana nk'uko yahenze ababyeyi bacu ba mbere. Kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Imana iravuga ngo nimwarya kuri iki giti nababujije muzopfa nta kabuza. Ariko Satani yigisha yuko bariye ku giti batazopfa. Uyu munsi nibwo bubeshi n'uyu munsi bubandanya. Uyu munsi Imana iravuga ngo mugendere mu byagezwe vyanje, ingero y'icyaha n'urupfu. Imana iravuga ngo ibyagezwe vyanje ntaho byagiye, ariko Satani yigisha yuko ibyagezwe vy'Imana bitariho. Uyu munsi Imana iravuga ngo kugeza hijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose bizokurirwaho, ngo nta n'akaburungu, nta kanyuguti, nta kazasa kazova ku byagezwe vy'Imana. Ariko Satani yigisha yuko ibyagezwe vy'Imana ijuru n'isi bikiriho, ibyo byagezwe bitakiriho. Uyu munsi Imana iravuga yuko ibyagezwe ari byo bizoducira urubanza. Usomye muri Yakobo igice cya 2 kuva ku murongo w'10 gushitsa 12, haratubwira ngo mukore muvuge nk'abagira bacibwe urubanza n'ibyagezwe bizana umwidegenzo. Nk'uko leta izo arizo zose zo muri iyi si zidashobora guhana umuntu w'umunyabyaha uwo ari we wese zitisunze itegeko, ni nako na leta yo mu ijuru idashobora kuzohana hatisunzwe itegeko ry'Imana. Aha uca wumva mugenzi akaga abantu bariko bagerageza kwikingira bavuga yuko ibyagezwe bitabaraba, akaga barimwo mugenzi. Uyu munsi Satani ababesha yuko tudakwiriye kwitondera ibyagezwe. Uyu munsi Satani ababwira yuko mutazopfa. Ariko uyu munsi mpagaze ngaha mu izina rya Yesu Kristo, mpagaze ngaha nk'inderesi Imana yashize ngaha kugira ngo ndakuburire mugenzi, uzopfa nta kabuza niwarengiza icyagezwe cy'Imana. Satani arakubesha ngo ntacyo uzoba, ariko uyu munsi mpagaze ngaha nk'inderesi nkuburira mugenzi. Uyu munsi Satani akubwira ngo uzoba amahoro, ariko mpagaze ngaha mvuga nti uragowe wewe ukibangikanya Imana ukaba ufise izindi mana ubangikanije Imana yo mu ijuru. Uragowe wewe ingero yawe n'urupfu, wewe ukibazira igishushanyo wibaza yuko atacyo bitwaye imbere y'Imana. Uragowe wewe wunamira ibishushanyo, uragowe wewe wunamira ibyabajwe mu buryo bwari bwo bwose, izina ryose wocita. Wewe uragowe kuko ibyagezwe by'Imana bibibuza mugenzi. Uzopfa naho Satani ariko arakubesha, naho Satani akubwira yuko atacyo bitwaye, ariko biragutwaye mugenzi. Na wewe ukivugira izina ry'Uhoraho Imana yawe, Imana ivuze ngo ntukavugira izina ry'Uhoraho Imana yawe ku by'ubusabusa, kuko uwo rivuga ku by'ubusabusa ngo jewe Uhoraho ntobura kubimuhora. Nawe wirengagiza isabato, nawe ukizirura isabato witwaje yuko isabato yari iyo mu gihe cya kera. Uyu munsi mpagaze ngaha nk'inderesi ndakubwiye mugenzi, uzopfa nta kabuza. Ingero y'icyaha n'urupfu, wibuke kuziririza umunsi w'isabato. Kubera iki? Kubera ko Imana yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibirimo byose, nicyo cyatumye ihezagira umunsi w'isabato ikaweza. Na wewe mwana utumvira ababyeyi bawe ugahagarara mu rusengero uvuga yuko uri amahoro imbere y'Imana, uzopfa nta kabuza, uzopfa nta kabuza. Uyu munsi hagarara kugira ngo utangure witondere ibyagezwe by'Imana, usaba Imana ikigongwe. Nawe ukibesha, nawe ucica, nawe ugisambana, nawe ucifuza mu buryo ubwo ari bwo bwose, nagira ngo ubwire yuko icyo ari icyaha mugenzi. Uyu munsi abadayimoni bariko barigisha yuko ibyo atacyo bitwaye, ariko jewe mpagaze ngaha nk'inderesi y'Imana ndakubwiye yuko ibyo ari ibyaha bizotuma utabona Imana mugenzi. Uyu munsi wahisemo kumvira Satani, uyu munsi wahisemo kumvira inyigisho z'abadayimoni, ariko igihe kigiye kuza mugenzi
aho uzohagarara imbere ya sentare y'Imana, aho uzohagarara imbere y'urukiko rw'Imana, uzokwishura igituma wanse kumvira ibyagezwe by'Imana, uzokwishura igituma wahisemwo kurenga iby'Imana yakubujije, kandi Imana yakubwiye ngo ntugakore, ariko wahisemwo kumvira biyita yuko ari abakozi b'Imana, ariko ari ya nzoka yo muri Edeni, ariko ari ya nzoka yahenze ababyeyi bacu Adamu na Eva. Kubera iki? Kubera iki wohitamwo urupfu mugenzi? Kubera iki wohitamwo urupfu? Kandi Imana yaduhaye ingabire nziza, yaduhaye Yesu Kristo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi, ariko kwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese, uwizera Yesu Kristo akagira mu byagezwe byiwe, ngo ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Mwene data, nguhaye inkuru nziza. Naho wakoze icyaha, nubwo wagiriye kure y'Imana, uyu munsi uracyafise akanya kugira ngo witunganye mu buzima bwawe. Twese twigeze kuba abanyabyaha, twese twigeze kugira mu byaha. Satani yari yaratuboshe, ariko Imana yaratwuguruye kugira ngo tubone ukuri kwayo. Ibyo nibyo ngusabira mugenzi. Fata ingingo, wirengagize, uhitemwo Yesu, ureke guhitamwo urupfu. Kubera iki? Kubera iki wohitamwo urupfu mugenzi? Kubera iki wohitamwo urupfu?